Inyuma yaho ishirahamwe ryita agateka k'abana mu Burundi UNICEF hamwe n'ishirahamwe rihingura amavuta n'amasabuni Savonor afadikanije na leta y'u Burundi agabanije igiciro c'isabune yitirwa bururu mu ntumbero yo gushira mu ngiro akamo katewe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste mu kugwanya ikiza ca corona mu Burundi na cane cane mu mugambi ndakira sinandura kandi sinanduza. Kuri uyo wa 14 Mukakaro umwaka w'2020 ikinyamakuru Ejo Heza News caragendeye ibibanza bitandukanye bita depo bisanzwe birangurirwamwo bene izo sabuni mu ntumbero yo kuraba ko abayikenera bayironka byoroshe ndetse nuko iri kiragurishwa. Tumaze kugendera kimwe mu bibanza birangurirwamwo iyo sabuni cishira hamwe Savonor kiri nyuma yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura, aho naho akaba atakarato nimwe y'iyo sabune twahasanze. Tubajije abahakorera nubwo batashimye kuvugira ku mamikro yacu, bamenyesheje ko ishira hamwe Savonor ryazanye amakarato angana n'igihumbi ku mugoroba wo kuwa 13 Mukakaro umwaka w'2020 ngo ariko rero igihe cy'isaha 3 z'agatondo ko kuri uyu wa 14 Mukakaro umwaka w'2020 ko izo karato atanimwe yari kihasigaye kuko zose ziza zamaze kurangurwa. Bamenyesha kandi ko haza abantu benshi bazirondera ku buryo zishobora kutamara umwanya munini zidaheze. Bavuga kandi ko ikarato imwe iranguzwa amafaranga angana n'ibihumbi 650, no kuvuga ko isabuni imwe irangurwa amafaranga angana n'126. Ariko kandi abo bakozi bamenyesha ko urondera ikarato imwe atakinda asabwa kurangura, ariko kuwurondera ikarati irenga imwe asabwa kurangura n'ibindi bidandazwa bigurishwa n'iryo shira hamwe, atari uko uzirondera ntaheza ngo azironswe. Tubajije imvo batubwiye ko twoyibariza mu buyobozi bukuru bw'iryo shira hamwe. Tubajije bamwe mu bunguruza abantu bakoresheje imiduga ku bituro vy'amabisi aja mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura canke mu bumanuko bwaco, batumenyesheje ko bo basanzwe bafise uko bitunganya kugira ngo ako gasabune kaboneke mu ntumbero gushira mu ngiro ingingo y'umushikiranganje ajejwe kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida yo kwinjira mu muduga ari uko abantu babanje gukaraba amazi meza n'isabune nk'uko twavyiganiwe na Nzeyimana Jean Baptiste na Bigirimana Gaston basanzwe barangurira imirimo yabo ya misi yose hafi yahahoze iyo soko nkuru ya Bujumbura. Naho cinje nga mu Burundi tubandanye tukugwanya ntagira abantu benshi mu bandi isabune turayironka ije nyene umushikiranganje mugara ntatuye yuko kabintu byoraba amashira hamwe hama kugira ngo twese tugendere kugera isabune turayironka nga tukayironka biciye mu buryo ari igihe doroha turamwifashanya nishabatira kuri kadufasha kugira iyo sabune tuyironke nishira hamwe nyene asaba naje nyene bigashyira intererano kugira ngo iyo sabune ironke. Biraco akaba yahumirije yaje biza wacu wata ubije uko abantu iyo batonze ku stade bategerana cyane ko bategeza ko distance burecho kintu yo ageze ko batona ku stade kugira binjira mu modoka bimiriza abantu bababwira mu stade yo batonze bategerana toke bana distance kugira ngo batabize no mu gukaraba kugira tutange kakashiti kugira ngo ngire muri bisi abanza gukaraba n'amazi y'isabune amaje gukaraba batoze gustava batuma kakashiti kacayinje amo muchoferi nawo arakaraba nawe nyene nimukonvere bire kwinjira mu modoka biga bijya acanja nawe hajya nyene abandi babigize no nyene akakaraba donc iyo dukoresha muri isabune tuwe ifise ishira mu duhuriye ko twisi atarabusanzwe tubonye twara ko bo bafise n'igisate cyabo nyene bafise nyene bakora ibisoso baradimiriza batugisha amanama, donc ndesho gwera n'imbizi baratugisha amanama, donc muri DCBN baratugisha amanama hama bari ingunga onishira muri komeye cyane ko se dogo mu cyuzi basabure baraduha makatandatu, donc mu ndwi baduhika tuzibiza sabune tucyara iyo tugiye mu maseminari n'ibindi byose amasabune baduhaye bashikiriza kwa perezida wacu no ari wadushikiriza cyo turabikeye bakacare gose bora basabune baragabanye kuko cyo cyabitworohera kandi benshi bateka amazi mu kisabune iheze ugaturaba n'umuntu aje gukaraba aca yiranga bora tasabune ihari mugabo unye twe turabikeye bakacare gose acane cyane kuri igihugu cyacu n'icubahiro
iki giciro twumvise bavuga ati ko bagaba n'ibintu byose azi ko ari gutegeka ryavuye ni se barundi nyene tugeza kumushimira cyane gose kuko icyo cyo turakugira cyane gose kandi turagishikiye cyane gose kuko umaze kugabanya igiciro cy'isabune natwe twiyumva ko ufite amagara meza cyane gose kuko iyo sabune dukaraba nibwo buzima bw'umuntu ukingira umuntu kugira umuntu. Nubwo biruko ku isoko ya Ngagara ya kabiri abenshi bita ku isoko ya Kotebu, bamwe mu badandaza bato bato twaganiriye batashimye kugira ico bashikirije ku mamikoro yacu, twasanze baranguza ikarato y'isabune bururu amafaranga angana n'ibihumbi 7. Eka mbere no ku isoko kwa Siyoni twasanze iranguzwa yonyene. Tubajije igituma baranguza amafaranga atandukanye cyane ikiguzi ndanguzi cishira hamwe Savonor, bishuye ko mu rudandazwa atana rimwe umudandaza yoranguza nawe ku giciro yaranguye ko. Ico giciro rero ngo bagishinga bivanye n'amafaranga barangurako, amatagisi bibanza badandarizamwo, nuko kandi nabo baba bakeneye akanyungu ngo ahandi ho ntaco bo bariko barakora. Hari n'abandi rero ngo bahisemwo kureka urwo rudandazwa kuko iyo sabune irondegwa na benshi bigatuma izari zihasanzwe zitagurishwa neza, kuko abantu benshi bahitamo kwigurira iyo ya make. Bivugwa kandi ko hoba hari n'abadandaza gito boba bariko bararangura ku bwinshi bene izo sabuni ngo baze bazidandaze igihe iyo ngingo izohagarikwa. Ariyo mpamvu ngo iyo sabuni itaboneka cyane, nubwo Savonor yemeye guhingura amasabuni angana n'imiliyoni 10 buri kwezi. Hari kandi n'abandi bavuga ko iyo bazibuze ngaha mu gisagara ca Bujumbura bazirangurira mu bibanza bimwe bimwe vyishira hamwe Savonor biri hagati mu gihugu, gutyo bakabona kuzimanukana mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bisanzwe biruko mu gihe kuri uyu wa 14 Mukakaro 2020 ishira hamwe Savonor ryamenyesheje abarundi muri rusange na cane cane abanywanyi b'iryo shira hamwe rifadikanije na leta ko igiciro c'isabune bururu ari amafaranga arenga ntarenguka 150. Bagasaba umuntu wese abonye umudandaza yikika mukiza mu kuduza igiciro c'iyo sabuni ko yobimenyesha abajejwe intwaro bamwegereye, nayo umudandaza yoyiranguza ku giciro atarico kazohanwa hisunzwe amategeko. Mwomenya ko iyo sabuni igabanije igiciro mu kiringo c'amezi 3 mu ntumbero y'umugambi ndakira sinandura kandi sinanduza, nk'uko washikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Evariste.